impungenge ya mbere ni ukudatandukanya amabanga hagati y'umugwi severe n'urwego rw'ubutungane. Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yaramaze kugurura amadosiye ku bantu bakurikiranwa ku vyaha vyakozwe mu kiringo cyari cyategetswe kubanza gusuzumwa n'umugwi severe. Ivyo bikaba bitandukanye n'ibitekanywa n'ingingo ya 58 y'ibwirizwa rigenga severe rivuga ko ku madosiye yamaze gushikirizwa ubutungane akanatangwa no mu mugwi severe, ubutungane butegerezwa kubangira mu kurindira ingingo zizofatwa na severe. Twaratanze uburero bubiri bwerekana ayo mahinyu, harimwo akararo ka mbere kerekeye urubanza rwo bagirizwa kugandagura umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mu 1993 rwamaze gucibwa na sentare Ntahinyuzwa. Akararo ka kabiri ni akajanye na dosiye y'igandagurwa ry'abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi igenekezo ya 11 Ruheshi 1995, ikaba ikurikiranwamwo uwahora atwara ishirahamwe ry'abanyeshuri Clement Nkurunziza akaba afungiye mu ibohero rikuru rya Ngozi. Ivyo bigatuma rero tubona ko umugwi severe atagikorwa ugifise mu gihe ubutungane bwamaze gushikiriza ingingo ntabanduka muri ayo madosi. Impungenge zigira kabiri dufise ni jerekanye ikoreshwa ry'ibikorwa vyo kwibuka kahise ku Burundi ku nyungu za politike hamwe n'izijyanisha abarundi. Ivyo bikabonekera mu nyifato ubutegetsi bugira igihe bubuza bamwe kwibuka ababo. Tukabonera nko mu ikete ryandikiwe ishirahamwe AC Genocide Cirimoso kuvyerekeye ukwibuka abanyeshuri biciwe mu Kibimba. Impungenge zigira gatatu zerekeye ubutungane umunsi bukumira kandi buhengamye. Ivyo bikabangamira abacitse ku icumu hamwe no gusubiza hamwe kw'abarundi. Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika arenze uruhu rw'amaso kubagirizwa ubwicanyi bw'agahomeranwa bwakozwe mu 1993 kandi bwemejwe nka genocide n'umugwi w'amatohoza wa ONU muri Mukakaro 1997 hamwe n'ubwicanyi bwakurikiye mbere kugeza mu 2008. Uwo mushikirizamanza mukuru nyene arakurikirana umuntu umwe yahora atwara ishirahamwe ya SER akagirizwa ubwicanyi bwa abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi kandi muri ico gihe ubwicanyi bwaba we atari yaragitwara ASER. Tubona rero yuko ubutungane bw'u Burundi bukoreshwa ku mvo za politike hamwe n'izindi mvo zifatiye ku macakubiri y'ubwoko byarabunaniye kwigobotora mu vyara vy'urwego rujejwe intwaro n'abandi babukoresha mu nyungu zabo bwite. Inyishu ibereye kuri kazoza keza k'igihugu n'abanyagihugu bikaba yari uko hoshigwaho inzego z'ubutungane zigenga zishobora gutuma hamenyekana ukuri ku byabaye muri kahise ku Burundi. Tugasaba rero yuko hoshigwa mu ngiro ibyafundikiwe mu masezerano y'Arusha mu ntumbero yo gukuraho indyane mu Burundi, hagashigwa imbere amahoro, ubutungane, intwaro ishingiye ku mategeko, intwaro ibereye, ugusubiza hamwe kw'abarundi n'ubumwe n'iterambere ry'abanyagihugu bonyene abanyagihugu bifuza.